Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese bakunzi muriko murakurikirana ibiganiro bica ku mboneshakure yanyu BTV muri aya makuru yaranze umwaka mu gisata c'indero. Guhera mu mwaka w'ishure wo mu 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 haratanzwe akazi kubigisha hisunzwe urutonde rw'abari bakoze ikibazo co kuronka akazi. Guhera mu mwaka w'ishure uza wa 2024 ushira wa 2025 hazohora hatangwa akazi kubigisha hisunzwe urutonde rw'abari bakoze ikibazo co kuronka akazi ariko batari bashikiriwe kugira bakaronke. Bisigurwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Havyarimana. Urabona ko kuguma dutunganya ikibazo muri vya bindi nyene kandi n'abatoye ico kibazo batararonka akazi twabonye yuko harimwo ahubwo no gusesagura. Arico gituma twavuganye yuko guhera mu mwaka uza nimba hari abakoze ikibazo kugira ngo baje kwigisha ibiharuro batarashikirwa tuzobanza gukurikiza urwo rutonde nyene imbere yuko dutunganya ikindi kibazo tukazogitunganya abo bari barindiriye babanje kuronka akazi. Nayo kukijanye nuko hari abigisha baronkejwe akazi ariko gushika ubu batarahembwa, umushikiranganje w'indero François Havyarimana aratanga umuco. Iyo umwigisha yarusa akazi arazana dossier mu bushikiranganje bw'indero tugaca tuyirungika mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kugira ngo ahembwe. Hari igihe rero bishika ugasanga mu vyo yabwiza kuzana ntiyazanye ibikwiye. Nico gihe ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ntibuheza ngo bumuhembe. Iyo umukozi rero uyu cankuriya abonye yuko atarahembwa acaza kutwitura hanyuma akazana ivyankenerwa vyose tugaca dusubira kwandikira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kugira ngo bihweze dossier yiwe bamuhembe. Ivyo umushikiranganje w'indero François Havyarimana akaba yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganje bishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru n'abene gihugu kuwa 28 ruheshi umwaka nyene turimwo wa 2024 mu ntara ya Makamba. Abanyeshure bo mu mashure y'indaro barongerejwe igitigiri n'amashure arasanurwa mu ntumbero yo kwitegurira gusubiza abana mu ndaro. N'inkuru ya Elvis Munyaneza. Abanyeshure bo mu mashure y'uraro bagiye kongerezwa igitigiri, nayo amashure yongera sanurwe mu ntumbero yo kwitegurira gusubiza abana mu ndaro mu mwaka w'ishure ugiye gutangura nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana. Nivyo twarabikoze kandi twaramaze no gutangura kubishira mu ngiro. Notanga akarorero kamwe gusa. Hariya mu ntara ya Gitega kw'ishure bita Sainte Thérèse benshi bazi kw'izina rya NF mu gice ca kabiri nyene ivyo bikorwa vyo gusanura vyaciye bitangura. Umushikiranganje w'indero abandanya amenyesha ko ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza bigiye kuza birakorwa mu kibazo ca leta ku banyeshure bari mu bisata vy'ubuhinga mu kongereza akanovera k'indimi. Ivyo vyigwa bitakuwe mudahora bikorwa kuko ico gisata ca math statistique ni gisata gishasha ntavyo twakuyemo kuko ni gisata gishasha kigitangura, ahubwo vyari mu nteguro yuko ico gisata mu vyo gikora muri examen d'etat hajamwo igifaransa n'icongereza kugira ngo tugarukire ururimi mu gihugu cacu. Ariko rero hariho n'ibindi bisata, ari gisata bita math physique ni gisata bita biochimie sciences de la terre bimaze imyaka myinshi biriko birakora urwo rurimi rw'igifaransa n'icongereza ntivyakorwa muri examen d'etat. Nico gituma rero uyu mwaka twabonye yuko muri math stat naho nyene batokora icongereza n'igifaransa muri ivyo bisata vyose vy'ubuhinga math physique, math stat na biochimie sciences de la terre ko tworaba ingene batangura gukora igifaransa n'icongereza. Mwomenya ko abanyeshure bari mu mashure y'uraro hazorenzwa ko abashika 5,000 kubahora bakigwa. Ikibazo c'isuku rike riturutse kw'ikena ry'amazi caribonekeje ahatari hake mu bigo vy'amashure ya leta mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. N'inkuru ya Patrick Hatangimana. Sagaseseshwa rumuri ikibazo c'isuku rike riturutse kw'ikena ry'amazi kiribonekeza hatari hake
mu bigo vy'amashuri ya leta ari mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Akarorero ni kw'ishure shingiro rya Musaga ya mbere. Turagira inyota tukaburayo tunywa amazi kandi harya nyene tugiye muri toilette ko twarishaka kuva dushike dukaraba kubera arashaka kuva muri toilette tugacushika umunyeshure mugana yazanye n'ikintu mw'ishuri agaca guhako arashika kurya kanakaravye. Nk'ubu unye harashobora kuza nk'umwana agwaye tukamuha ibinini akabura amazi yamirisha. Ndikumana Honore umuyobozi w'iryo shure aramenyesha ko atewe umutima uhagaze n'ico kibazo akanasigura ikibitera. Kubwo turafise ikibazo c'amazi. Amazi akunda gukama n'ugira ivy'isuku arinda kuja gusembera kuja kuyarondera ku marobine public. Ama twasanze facture y'amazi ari umurengera kuko na mariyere ya kera bagiye kubibukiriza reka facture za kera dusanga tugeze mu bihumbi amajana 773 n'ayarenga ko hejuru. Nubwo biruko uyo muyobozi arasigura imigambi ategekanya kurangura kugira ico kibazo gitorega umuti agasaba gushigikirwa. Icokorwa mbere na mbere nuko digidezo kayo kwifata mu jiji kabona ko ku bigo by'amashure batobakarira cyane mu kubaha amafacture ahubwo borohereza kugira babaha amazi. Ikindi naco nuko mu kwihutisha rya mugambi wa amazi wota kugira dushobore kuronka amazi atawirirwa araruha canke batirirwa biradusaba amafaranga y'ikirenga kandi duca twikora no ku bavyeyi badafise n'uburyo. Mumenya ko ivyo biruko mu gihe abanyeshuri barenga 1000 aribo biga kw'iryo shure, no kuvuga kuva mu wa gatatu w'ishure ryo kwimenyereza bita maternelle gushika mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro. Mu gisagara ca Bujumbura haratunganijwe ihuriro ku rwego rw'igihugu y'ingene abigeme n'abakenyezi bo kwijurukira kuja mu mashuri. Inkuru ya Gilles Verne Akimana. Kuva kuri wa gatatu Kigarama mu gisagara ca Bujumbura hariko harabera ihuriro ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'ingene abigeme n'abakenyezi bo kwijukira kuja mu mashure. François Habyarimana umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi amagarira abigeme kwirinda ivyo vyose byo basamaza bikababuza kwiga neza. Nico gituma ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bumaze kurangura ibitari bike nko gukomeza ibiganiro n'abafise amabanga ku mashure hamwe n'urwego rw'abavyeyi ngo umuco wo kubuza abana babigeme kuja mu ishure uranduranwe n'imizi. Gusubiza ku ishure abigeme bahuye n'ivyago byo gutwara inda z'indaro. Guhamagarira abigeme kumenya ubuzima bwabo no kwiyubara ico cose coza kibatera ingorane zotuma baheba amashure. Guhimiriza abigeme n'abakenyezi kudatinya kwinjira mu bisata vy'ubuhinga bitwaje kumengo vyagenewe abahungu n'abagabo gusa. Umutambakanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye irateye iteko urwo ruganda arashimishwa n'intambwe abakenyezi bagezeko ariko agasaba bari muri urwo ruganda bose kuja gukwiragiza inyigisho baronkeye muri urwo ruganda. Birahimbaye kubona abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi barashoboye kwinjira mu bisata vyose by'igihugu, haba mu nyigisho, mu nzego z'umutekano no mu bindi bisata byari vyiganziwemwo ahanini n'abagabo gusa. Ibi biratanga icizero c'uko umwigeme aronse amahirwe angana n'abana b'abahungu ashobora gukora ibikomeye. Twongera tubasaba ko ntituzobe bandarisiza kuko twosanga twatakaje umwanya. Ibyo tuzokura ngaha tuze tubitware tubigendere mu kibano ndetse no mu mashure. Nkuko tubikesha urubuga bw'igo mpuzamakungu UNESCO, ibitigiriza abigeme bari mu mashure mato mato n'ayisumbuye bagera ku bice 52%, nayo abagabo bakagera ku bice 43%. Nayo mu mashure ya za kaminuza abigeme nibo bake kuko bagera ku bice 5%, nayo abagabo bakagera ku bice 7%. Abana bagendana ubumuga ntibari bakwiye gukumirwa kuko n'abana bashoboye gukora
y'ivyo abakomeye bakora. Abana bagendana ubumuga ntibari bakwiye gukumirwa kuko n'abana bashoboye gukora ivyo abakomeye bakora nk'uko tubibwirwa n'urongoye ikigo citiriwe Umweranda Kizito. Kumugara ukuboko canke ukuguru ntibisigura kumugara mu mutwe. Abana barafise ubwenge, bariga neza, bakaronka amanota meza. Mbere hari n'igihe usanga 10 ba mbere bose bafise ubumuga, abandi bakaza inyuma. Bisigura ko rero kugira ubumuga ku kuguru canke ku kuboko bidasigura yuko cugira ubwenge bukeye, kuko mu bisanzwe ngaha AES ikigo c'abakeha bwenge. Kenshi tuvuga ngo ntavyo bashoboye kubera ahubwo ari twe tudashoboye kubafasha. None rero bikenerwa ko umwana afise ubumuga canke ukuze afise ubumuga tumenye tuti uyu uye ashoboye ibi iye twomufasha uko. Mama Ana Maria Mushiranzigo amenyesha kandi ko abo bana inyuma y'umwaka wa 6 w'amashuri mato baca babarungika mu miryango. Kubakurikirana inyuma y'umwaka wa 6 gushika ubu ntibiri muri programme yacu. Mugabo twari tuvyifuza kandi tubifise mu migambi kuko kugira ngo umwana ashike ku gihagararo twifuza ntivyogarukira mu mwaka wa 6, ariko kandi abana bagendana ubumuga mu Burundi ni benshi ntitwobishobora twenyene. Tugerageza kuja turatumirira n'abandi benshi babishoboye, cane cane leta yacu ko abo bana igerageza kubaha ikibanza gikwiriye. Mu vy'indero turabona ko biriko biraza, ariko mu vyo kubafasha muri ibi bikoresho nyunganirangingo na subirirangingo biracarimwo ingorane kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi. Tubamenyeshe ko ikigo citiriwe Umweranda Kizito cabayeho kuva mu mwaka w'1965 kikaba gifise intumbero zibiri: gufasha abagendana ubumuga kubaha ibikoresho nyunganirangingo hamwe no kubategura kwibeshaho mu kibano. Urwaruka ruheza amashure ni rwinshi, ariko bikagorana ingene ruronka akazi. Zimwe mu ntambamyi zituma rutaronka akazi nuko bamwe mu bajejwe kugatanga babasaba abafise uburambe mu buzi. Urwaruka ruheza amashure ni rwinshi, ariko bikarugora kuronka akazi. Zimwe mu ntambamyi zituma rutaronka akazi nuko abipfuza gutanga ubuzi bategeka ko uronso akazi mu gisata kanaka ari umaze kugira uburambe canke experience mu gifaransa muri ico gisata. Bamwe mu rwaruka twaganiriye bavuga ko ivyo bituma bataronka akaryo ko gushira mu ngiro ivyo bize, maze bakamara igihe kinini bashomereye. Ko je ntabwo nza gusaba akazi ahantu basaba experience kandi ntararonka n'akazi n'ahambere. Nibabanze bampe akazi hanyuma nkore nibwo kazomperana, hanyuma ninasubira kurondera kandi bazosaba ya experience. Mugabo nzobe mvuga ati deje nararose akazi ahantu karaheze, ariko ndagiye gusaba kandi hama ya experience nkabona kuyironka. Sino experience izoboneka mu gihe harimwo abarose akazi bwa mbere. Ubwa mbere bwo abanyeshuri iyo urwaruka ruhejeje ruba rushaka akazi. Rero iyo rusavye akazi bakaca barusaba ama experience, baba bakivuye mu mashure nta ma experience baba bafise. Jewe numva ko izo experience basaba bozihagarika kuko experience uzironka wamaze gukora akazi. Rero kubera nk'urwaruka tuba ariyo tugiheza amashure badusavye ama experience, urumva ntaco baba badufashije kuko bica bituma urwaruka atakazi dushoboye kuronka, kandi twari dushoboye gukora akazi mugabo kubera ivyo bintu by'ama experience ugasanga biratubujije ico dukora. Urwaruka ruragira intambanyi zikomeye cyane mu gusaba mu gihe abaye appel d'offre amasosiyete kanaka, ugasanga ariko arasaba experience. Donc experience umuntu ayikora ariko ayigira ariko arakora. Donc iri kuri terrain de travail niho ugiheze ukagira iyo experience. Rero experience nta handi hantu ishobora kuva mu gihe atakazi warase gukora. Donc mu ishure turiga tukamenya ibijyanye na teori, muga pratique tuyikorera kuri tere. Rero mu gihe ugiye gusaba akazi bagaca bagusaba ngo werekane experience ijyanye n'izo nivyo wize, rimwe na rimwe haramamo intambanyi nyinshi. Uko urwaruka rubura ico rukora
niko ubugizi bwa nabi bwiyongera mu gihugu na cyane ko mu gihugu c'u Burundi urwaruka rurenga ibice 50%. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana nongera ndabatumirira kubandanya muraba ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu naho utaha murakoze.